nta gihugu kinyegeje umupfu cyiza nimba dufise nk'abantu baba bashaka kugira kudeta Kagame bakabari ngaha ito batange imigenderanire yo bamira nimba hari abashaka kuyigira Burundi canke bayikoze u Rwanda no batange imigenderanire cibamira ko cyo ntangira kukwikeka azinze ko abonye ejo bundi rerose kuba muri Burkina hari umuntu yagerageje kudeta muri Burkina acahungira muri Togo yaciye mutanga direct. Uravye abakuru b'igihugu babiri ya president Kagame aramaze kuvuga ko amaze gutelefona president Ndayishimiye ya president Ndayishimiye aramaze kuvuga ko amaze guhura na Kagame bakaganira kubona abana abakuru b'igihugu bose uko bahuye baganira ariko bino bibazo ntibikemuke tuvuke ko hari umwabesha chaque fois ubonye hariho imigenderanire y'igihugu n'ikindi fuwe aba hari mu mwabesha kuko conflict ahihagaze numvise naho ati ko abantu bagaragaje gukora kudeta 2015 yo bandungikira sindamenya rero yimba u Rwanda hari cyo gunguka ko rugumije abo bantu Burundi bwita abantu ze apurikisha kwa kihari cyo nacoze bashobora kuba bakizi rero mpamvu batoba bakizi babatanga. Turi mu gihe mu misi yeze yaba Barundi cyangwa Abanyarwanda bamwe bagira ubwoba yuko hashobora kuba intambara y'Uburundi n'u Rwanda kubona Kagame ariko aragaruka avuga ati Burundi n'u Rwanda tura amahasa tuvuge ko yatanguye gutahura akamaro k'amahoro. Burundi n'u Rwanda n'ubundi bagwanira muri Kongo intambara nijyanye Kagame twaratumuzi nk'umuntu yashikije amajambo ye agomba kumvisha Abanyarwanda ko bari hejuru bakomeye abatuzi baratuzi twebwe turakomeye baragerageza ayo namo majambo akunda kuva muri president Kagame kubona atanguye kuvuga ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa tuvuge ko akeneye kwiyegereza Burundi kugira ngo bushobore kumufasha gusaba ikigongo ya Amerika no kwiyegereza Tshisekedi. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira kuri micro ni jewe nyene Juste Gari yuma camera mwita umusaza ndabwira kuri umunsi twatewe iteka twagendeye umuhinga nawe suwundi muramumenyereye ni Patiri Desire Yamuremye aho n'umunsi uje kuganira kubijanye n'ubuseruko bw'igihugu ca Kongo. Mbega inyuma ya M23 kuva mu Buvira inyuma y'amajambo menshi avugwa kugeza naho umukuru w'igihugu kibanyi c'u Burundi naco sikindi n'u Rwanda avuga ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa. Mbega vy'ukuri Burundi n'u Rwanda na mahasa ibihugu bibaye amahasa biheza bikagira imigenderanire imeze gute ubu mu gihugu c'u Burundi no mu gihugu c'u Rwanda ubwo ayo mahasa aracabaho hagati y'ibihugu bibiri nivizo gwanira anaca cyane ko bikurikira ino ntambara mu gihe Uvira M23 yasohotse n'ibindi bibanza mbega Bukavu Goma M23 birakunda kwishobora kuhava intambara M23 imaze kuva Bukavu na Goma izokurikira gute tuvuge ko ino ntambara igiye kurangira ni byinshi tuzabwanira muri kino kiganiro na Patiri Desire Yamuremye ndabaramusanya ko wa Patiri baro neza Lizera komeze neza. Neza neza cyane. Kozoma iki gitabo giheretse gusohoka muri iyi minsi. Bana ngo The Art of War and Peace. Inyuma ya vyose amahoro ategezwa kubaho kuko nta bantu bashaka kubaho bagwana ubuzima bwabo bwose. Inyuma ya vyose. Turi mu gihe ubuseruko bw'igihugu ca Kongo hadutse intambara yaciye imyaka myinshi cyane aho ubona cyane bo bivugwa ubona ko hari mu kintu gimagiruka ca guerre d'identité mbega ku bwanyu iyi ntambara muyibona gute? Intambara muri Kongo gaere ahantu hose hariho intambara hariho hose hari ibyo bakubwiye hari n'ibyo batavuga. Nta intambara iri kirabera ngaha muri Kongo cyangwa muri aka karere k'ibiyaga binini byo muri Afrika ntawo bideha yuko umuzi wayo nyamukuru ari ubutunzi bwo muri aka karere na cyane cyane aha mu seruko bwa Kongo. Ibyo ntawo bideha. Hanyuma ubwo butunzi rero bukaba bwaramaze igihe bufise ingene bubonwa canke butwagwa ngira ngo abantu b'ibihugu by'Uburayi y'Amerika na cyane cyane muri imisi Ubushinwa y'aba Emirates y'aba Qatar bari barafashe inzira yoroheje yita u Rwanda
kuvuga ko ubwo butare bwimbwa muri Kongo na cyane cyane iyo hejuru Nord Kivu bwaca ucanke buca i Kigali imbere yuko bushika muri ivyo bihugu a destination byaba by'Uburayi y'Amerika vyabana cyane cyane muri iyi minsi ibihugu vy'Abarabu. Alors uyu munsi rero intambara iba muri Kongo ntayitandukaniye n'iyabaye 96 ntayitandukaniye niyabaye kuri RCD Goma ntayitandukaniye niyabaye kuri MRC ni intambara ziza gutera umutekano muke ko umutekano muke niho izi entreprise zifise ubu butaka zikeneye zicyazoroherwa kuko kenshi na kenshi ingene bimeze no muri Angola niko byari bimeze imbere yuko bamwica Savimbi. Biroroshe kuvugana n'umuroberi munegosi ibintu agurisha hako muvugana na leta iri organize. Ivyo yo ni theory isanzwe izwe. Alors kugira rero bishoboke ko ntushaka kugenda rero ngo reka ngende ngo ntere Kongo gutyo nyine hari ikintu geza kuzana. U Rwanda cyavuga tuti rero hariho ibibazo byo mu muzi. Ati ibibazo byo mu muzi ati nuko hari abantu b'Abanyarwanda na cyane cyane abatutsi twibuke ko hari n'Abanyarwanda b'Abahutu bari hariya cyane cyane muri Nord Kivu baruze no kuvuga ko barabaye victime ya ntuze ya genocide. No wari uti twebwe tugiye kumvoza ibiri hazi imvo zo Rwanda ziza zitandukanye selore situation. Hariho gukurikira FDLR nk'umugwi w'iterabwoba bangamiye u Rwanda. Hariho gukingira aba mu bwoko bw'Abatutsi bari ngahajya muri Kivu mbere bagaca bashika no ngaha bakavuga ngo Abanyamulenge nabo nyene bakajamwo aha muri Sud Kivu. Hariho kuvuga tuti ati rero ati kubera rero tugwe twikingira FDLR atarore mesure de défense et de sécurité twashizeho kuvuga igisa cy'u Rwanda kwinjira muri Kongo. Mugabo urumva ivyo nivyo utegerezwa kuvuga kuko vya biri niwo bivuga. Bya kuvuga ngo ninjire rero ngo muri Kongo ngo ntari ngo nzizahabu, ntari coltan, ntari wolfram, ntore diamant. Ivyo niwo bivuga. Uvuga ivyo abantu bashobora kumva ku buryo bworoheje. Niko byama bimaze ico bita le prétendu de cause du Niger. Le prétendu causale ce sont des causes émotionnelles. Icyo abantu bikora ku mutima ukamenga uravunitse ati bya bintu birakomeye timeze gutya nico bitari guerre d'identité ati baratumaza hari c'est ça les guerre d'identité bagira dusubire mugabo ofo mu muzi nyawo ibiriko bibera hajya muri Kongo intimatima yavyo n'ubutunzi Kongo ifise n'abanyamahanga n'abanyaburayi n'abanyamerika n'Abarabu n'Abahindi eka n'Abayapani bose bifite amahera kandi bafise ama entreprise yo gukora ibi biharawe amateleviziyo amatelefone gukora amabombe gukora inkoho kugira ikibyo byose baca bahiga uburyo babitora bizimbutse kuko bagiye kuvugana na Kongo babitora bizimbi. Turi mu gihe mu nama nkuru yaho ni userukira u Rwanda mu gihugu userukira u Rwanda muri ONU yemeje ko hari ivyo bakorana na M23. Tuvuge ko u Rwanda rimwe na rimwe kwatanguye kwemanga yuko rufise ukuboko muri M23. Byose nibaza ko Rwanda kwigeze ruhakana. Nabonye abantu babitangarira ngo ndabona na Kongo igira sortie médiatique ngo enfin u Rwanda cyese nibaza ko araro namwe nigeze mbona aho Rwanda ruhakana ruko rukorana na M23 na kuvina mbari itangira naho ndabibona ivyo rero userukira u Rwanda muri ONU yavuze byari bisanzwe biharingira nuko yaciye atanga n'intumbero n'igituma boba bashigikiye uwo mugwi M23 egase M23 AFC M23 imigwi ibiri burya yahisemo gukorana mbwa bitatangiriye rimwe turatwa AFC yatangiye na banangi Nairobi M23 ni wa mugwi wo kuva kera mu 2010
na 11 na basutara makenga na ba Nkunda Laura n'abandi bose basanzwe bazwi Ntaganda sinibaza yuko hariho ibintu bishasha ujya waseruka u Rwanda muroni yavuze mu gifaransa bavuga si ce qui est visible n'est plus apparent nta bintu rero nta kintu gishasha mbona mu vyerekeye umwihwezo wa politike ubyaseruka u Rwanda mu ntuze ya muri Nations Unies yavuze ndongere yataravuga ariko bahora uravye na president w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaravuga ati twakurikiye FDLR twakurikiye ibi ubuherutseho barahekwa no kumubaza mu ndwi yahera yuko ari abasirikare bo mu Rwanda bari hari avuga ati ntavyazi ariko ntiyumva ko imvugo z'u Rwanda ari nyinshi nivyo navuze inoze ya tutigere ifise umuzi mu bubeshi kwisigura biragora yaba batubwira ikintu ca vrai ukuri nyako gutuma haba intambara mu busanzwe bwa Kongo ngira ngo ntawo kwirwa arasubira kuza aravuga ngo ni kubera iki kubera kiriya ikizwi ni kubera ubutunzi buri muri esa Kongo na failed state na leta ya Kongo itaronse umwanya canke yawuronse ntibikore ukwiyubaka as a state gihugu nyene ciyubaka kintu ca mbere kigira igisirikare nimbaro Kongo yaribagiye kubaka igisirikare gikomeye gishobora guhangana n'umwanzi aje kugitera hariho responsibility ya Kongo bo nyene bategerezwa kuroreva bategerezwa gukorera ko kugira ngo kibe igihugu kiguma gisuzugurwa n'uwari we wese kuburyo wari wese avyuka ngo ejo nzoja muri Kongo kuyitera kijya avyutse n'uhimvye icupa tejo tuzogenda yagire n'umwe amubuza iyo ni ntuze ni responsibility y'abantu y'abakongomani ubundi mutega abakongomani bihaye no kwerekera he no kwibaza ngo intambara niyo muri est nibamenye d'abord ko intambara ya Kongo kuko uyu munsi umukongomani wo muri west hariya za Bandundu hariya za Kikwiti n'ahandi na za Kisantu n'ahandi yumva umenga iyi ntambara ikiyabera ni muraba kuko nabo nyene urazi ko nabo nyene bafise imyumvire ijanye n'ibintu by'amoko abaruba abanande abakasayi abayaka iburazi cyuko babifise bo na vyinshi nta nuwo bigarukako babisanga rero bavuga bati byo bibera hariya mu buseruko bwa Kongo ivyo biraba abashi biraba abanande biraba abavira biraba abarega twebwe ntibituraba ni mumve yabo none nkura kwibona nibamenye d'abord ko ari igihugu cyitwa Kongo cyatewe si est yatewe igihugu bita Kongo cyatewe kuko ivyo nivyo binabatuma ku kibuga cy'urugamba batagwana kuko umuntu ari ngaha ibuvira ari ngaha mu barega akabamukuye Kisantu akaba ari komanda wa unité X canke Y avuga ati none je ngaha ngwanyiri ku muryango wanje ari yakwitumeze neza kuko badafise iyo sens de la nation congolaise kugira bumve yuko ari igihugu cyatewe atari est yatewe kubona ubuseruko u Rwanda muri yo navuga ivyo tuvuge ko kubona yivugiye aheru yamenye ibanga bitari kwe kuvugwa Jesse nibaza ko hariho ibanga yamenye kuko igihugu kimaze gusinyira amasezerano n'ikindi gihugu ku ntambara ibera muri ico biba vyemejwe kuva kuri A gushika kuri Z kwico gihugu aco gitera ntambara kuko atari ivyo nta masezerano yo kwirwa araba hagati ya Kongo n'u Rwanda yo barayi hari hakenewe gusa yidoha ubwo nyimba rero nayo Washington nuko deja hariho uruhara ibihugu bibiri byabonye bitegeza kugiriranira kugira ngo amahoro garuka abantu Laurent Nkunda n'ubu baracafungiye mu Rwanda ntabyo nzi niko twumva Ntaganda arirahe muravye amasezerano Ntaganda namubonye ko narigirahe ego n'ubu niyakiri kubona muri ano masezerano igihugu cy'u Rwanda bivugwa ko cha protege igihugu zacu gusumba guproteja gukingira bariko baragwana urugamba rwa M23 tuvuge ko iyi ntambara igahera ishobora gutwara abagwanyi benshi rahe none baruzi ngo bigenda gute nakwe cyagitabo
inyuma y'intambara haza amahoro, haje amahoro naho haza ubutungane, haje ubutungane naho ntibukora ubwo mu gihugu hagati gusa, harakora n'ubutungane mpuzamakungu. Rero warakoze crime contre l'humanité, ukaba uriko urakora crime contre le génocide, uri muri M23 canke muri AFC, ukaba uriko urica urakora vyafurambi abagore, ukaba uriko urajana abana mu ntambara, intambara niyahera amahoro akaza, ubutungane buca bukora, irahura genda. Kandi u Rwanda ndi gukurayo, no Burundi ngo gukurayo, na Tanzania yo gukurayo, na Union Africaine yo gukurayo, kuko warenze amategeko mpuzamakungu ajanye n'intambara, kuko ariyo nyimba rero bariko baragwanira muri Kongo batariko baruba ayo mateka ajanye n'intambara. Amahoro aje, ubutungane buca bukora. Ariko bavuga ati mwajya basezera bari kwasabira basi amnesty. Hariho de crime bukwisi ziri inamnisable, crime contre l'humanité, crime de génocide, crime zo guerre ziri inamnisable. Uribuka mbere no ngaha mu Burundi byari ibintu temporaire bari batanze muri temporaire, mugabo abantu bategerezwa gukurikiranwa kubyo bakoze. N'uyu munsi nico bisigura ajya ama mécanisme bazana ya vérité et réconciliation sakura ubutungane. Nibibona nino mu Burundi abivye ibintu babisubiza inyuma y'intambara haza amahoro, kandi haje amahoro ubutungane burakora. Cyo bituma nama mvuga nti umuntu kugira abeho neza mu mahoro kuri iyi si no guha amahoro abandi, kuko aya mahoro abandi nawe ubaho mu mahoro, ngo dahe amahoro abandi nawe ntuba mu mahoro. Kubona n'ubu vitwa ko M23 yavuye muri Uvira, twumva ngo yateye ngo yateresheje drone zo kumena izindi drone Kisangani. Tuvuge ko mu masezerano Trump ariko yabasinyishije ibihano bishobora kwananya ku muntu atari ko arakurikiza. Bon, erega niko nibyo nakubwiye. Indoto ndibaza ya AFC M23, indoto yari ifise c'était gushika Kinshasa canke extendre la guerre bakigeza Kisangani n'ahandi. Bo yarabaye contre kudashikayo kuko keke parara bahura n'inguvu bigaca byanka ingene bategerezwa kubandanya, kuko barabyivugira ngo ati twebwe objectif yacu no gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ngo umwaka uraheze ngira ngo ubu rero bo hageze icyo bita la guerre de l'usure. Ayo mu matoro monde fatigué, nko kugwana imyaka 2, 3, 10 muri izi conditions abantu bagwaniramwo nga muri bihugu byacu byo muri Afrika, ntibaze ngo ni ibintu byoroshe. Nkibaza nti rero mbega uravi M23 na AFC ukaraba statut politique yabayigize, urabona kuko uretse nka Mozi Nyarugabo twasanzwe tuzi kuva kera, urabona ko code statut politique zo gukura ubutegetsi bw'Kinshasa nta statut mbona. Nkavuga nti ngaruka hahandi na cause de la guerre si yo batubwira, niyo batatubwira, kuvuga ko ni bwabo butunzi bwa Kongo buteza gutorwa hama bukajanwa atagiciro kinini biro barabutangira. Ugiye kurabiza intambara zose uwitwa Moise Nyarugabo agumagaruka akaguma avuga ko ubwoko bw'abanyaburenge, avuga amajambo menshi kandi agashigikira intambara kwibandanya. Ubwo kubona Moise Nyarugabo n'ubu abana nyaje imbere akamashigikira ko amaraso aseseka. Bo je mu bisanzwe mu mwihwezo wanje sinkunda kwiyokipa n'abantu. Mugabo nibaza ko uko movement nk'izi zigwana ziba, umwe wese forge sa statut, kwagumana esperance, agumana yizigiye ngo hari gihe twoshika, agavuga ati dushitse rero ngira ni jewe no canje imbere. Nibaza ko ari yo no mukino wa Ntuzeye wa Moise Nyarugabo, nta kindi kugira aboneke, akibaza ati tunegosia canke dushika. Ibyo nibaza ko bidashoboka. Mugabo banegosia nukuvuga bavugana na leta ya Kinshasa, bagaca bakora bimwe dusanzwe tuzi biba inyuma yuko abantu bavuganye. Abarundi bakunze kwitanga amagabura nyama, bagatangira kubavuga ati okay, mwebwe muri M23 ni muzobabura amatari w'intuze
cyangwa n'uzo mushikiranganje w'ibikorwa vya leta cyangwa umushikiranganje w'ubutungane azova muri M23 nibaza ko abuze Nyarugabo cyane ko ari umuavoka yipositiona muri bene ivyo bintu ivyo ni ibintu byoroshe muri ntuzego mamwe y'amavuma abagwana kugira ngo baze bashike ari number 1 at least or number 2 kuko niho ntugira vale uravye igicapo cino ntambara kirashobora guhera mu magaburanyama intambara y'abakongomani yameheruka sinzi ndone nyimba Tshisekedi adafise capacité yuko resista ngo abadebute azohereza no kumvikana nabo kandi abatsingira ntabazo muri nkozi ko bigazo kugira ivyegera bine niba so guhiye muge ikibazo nkunda kugira nuko uwo muti utarigera utorera ikibazo intambara zo muri Kongo sino n'ubundi bizoba nkumbore bafata abo muri mbega Tshisekedi arafise uburyo n'ubushobozi bwo gutena ku buryo avuga ati wowe nangana aho twavugana ntuzopfunyigiranye muri leta ntabyo nzi niyo ababifise yaba bishoboye la d'accord niho rero haca haza bya bindi bavuga za minisitiri ko baca tanga ya condition ko razi ko bari kondane bamwe ikishasa mbega niyo ntuze bagiyemwo cyangwa bizosubira kuba nka kumwe kwa kera M23 yigeze gusubira inyuma idasabye byinshi nico n'ikibazo turi mu gihe muri breakfast prayer mu gihugu ca Amerika President Tshisekedi yari kumwe na President Donald Trump how Trump yamwise intwari tuvuge ko yaramuresha mugende kugira ngo Tshisekedi asingire Trump ibintu byinshi maze ubara umukenyero kuzosanga Kongo ibaye balkanize ega Trump n'umudandaza kandi sinuga yiwe mu dukayitoza ni American Fed Prosperity of America ibya Kongo bya Burusiya ibyo Rwanda ibyo mu Burundi Trump ntasi hari Trump akunda Burundi business y'umunyamerika iri kigenda neza azokunda u Rwanda business y'umunyamerika igenda neza ngabo bijyanye muri Qatar cyangwa muri Emirates baca bashwana yaje harakano bashobora kuba barafuye twebwe tudashobora kumenya kuko entere za Amerika ubu impuzu ari kazi yakwa Tshisekedi Trump kandi amaleta yose niko ameze perezida wese adefanda abenegihugu biwe kuvuga ko Trump ariko akora job atiza gukoresha amajambo meza abwira Tshisekedi kuko arifise ibintu ariko aramuresha ko bimwe amaze kuronka n'ibindi nkumbura atararonka mugabo yizigiye kuronka iyo mpamvu adashobora kwinjira muri ntuze ya mu ngorane nawe kuko akimuresha kuri ivyo bintu niyo ngira ngo ni ryarangaje n'ibyo rurimi twumvise avuga ati you are hero you have given everything to him you are hero mugabo nawe Tshisekedi byaramufashije byerekeye diplomasi yuko yimentena akahaguma Tshisekedi atayana wajya gakino kuja guhiga Amerika bari bamuhejeje burgiye Kinshasa bari gushikayo canka abapoza bakamusarana hari Kinshasa ngabo nawe yakinye umukino wiwe Tshisekedi none ko amaze none Tshisekedi bavuga ko batatowe ko Kabila yamwibiye kuvuga ko nta bene igihugu benshi yaravise rero namaze imyaka ingaha twara kubera ayo mayeri nyene nuko uti urubuga Tshisekedi muri diplomasi afise amanota menshi menshi cyane kuko urabona iyo bavuze bati habaye crime contre l'humanité buri gihe bavuga AFC M23 bavuze ngo bashimusa abana bavuga AFC M23 hanyuma amaze gufeza gusohora amaresolution atari make araba Kongo aho nturenga za raporo za periodique za ntuze za Nations Unies ziguma zishira ko akaburungu z'abati hariho genocide congolais yo birikiraba kuvuga ko diplomatiquement mu byeke by'imigenderanire yahira marquer le point
turi mu gihe ubwa mbere u Rwanda ico gwashikiriza cose yaba ubwongereza canke Amerika yacivyumva ubwo nyene ikarata yahindutse gute ikarata erega isi ngene imeze isi aba bazungu mubona mwishinga mwana abazungu narakubwiye mu kindi kiganiro abazungu ni nk'umuntu agiye kugura donc iyi Afrika ni nk'isoko bayifata nko kujya umuntu aja ku isoko y'abamaraya uyu munsi rero wewe uwo mu bwiza ni sawa ubundi azoja hanyuma azoja mu kanyosha arashaka no kugaruka mu bwiza aba bazungu nuko bariko baramanipira ikontira bita Afrika kandi ubujuju ni twebwe twenyine abanyafrika dudashaka kubibona burya twokwibakira Afrika marché commun ibidandazwa bikaba bigahanwa hagati y'ibihugu byo muri Afrika amaviza kavaho hakaba free movement muri ntozeye muri Afrika turashobora gutena imbere y'abazungu mugabo twebwe nyene tumaze kwifragiliza ni benefice kuri bo muza abazungu bavuze n'abarabu kuko nabo baramaze kugira kwemerja muri yo marché sur l'Afrique nabo bari ku kivi Akatara bari ku kivi Emirate ku kivi Ubuhindi buri ku kivi Burusiya buri ku kivi Bushinwa buri ku kivi ubu rero ni danje kuko turi imbere y'ibinyamaswa byinshi biraba Afrika byinshi cyane kera wiyumvira Uburayi gusa wiyumvira kwimvira Ubufaransa ukimvira Ubudagi ute ntangorane buri mu bihano vya Nations Unies kenshi biyumvira Ubufaransa wiyumvise ibihugu byo muri Afrique de l'Ouest za Mali n'ibindi wiyumvira Ubufaransa uyu munsi n'ubukira Ubufaransa gusa Uburusiya bwaraje Ubushinwa bwaraje Amerika kubitamo turi muri situation nico igitabo kivuga turi muri situation y'isi ubwa mbere ordre mondiale itangiye kuba dominé par l'économie libérale économie libérale naho ni hamwe akantuze ya kadya uwo karuta la loi de la jungle du plus fort yo ubu niyo economie irikiragera igenda idominize urabona politique de migration kudashaka ko abanyafrika tuji Buraya naba y'amaviza ngene abantu bagenda batonda amaviza bakamara imyaka n'imyaka atarose visa imujana mu ntuze imujana Buraya umunyamerika we ubu yarze ko yasoya ati bamwe nimwirige muraza no kwinjira muri ntuze muri Amerika bref ntibadushaki wabo mugabo twebwe ubumenga ntidushaka kwikuza twenyene nk'abanyafrika ngo tubone kure tubone yuko nkuko navuze mu kindi kiganiro ari wa mugambo ubandanya diviser pour régner arucanishamo uyu munsi n'u Rwanda nantuze na RDC ejo ntawuzi vyoba hagati ya Ghana na Togo canke hagati ni twebwe twenyene dutegerezwa gufungura amaso turi mu gihe Amerika nkuko nabivuze yakunda cyane u Rwanda ariko mu mariste amambasade atakibandanya akora igihugu cy'u Rwanda kirimwo aho ambasade ya Amerika butari kurakora mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge ko ino diplomasi igihugu cy'u Rwanda iri kurakora ubu iri kwirabaroka ariho deficit diplomatique ibijanye n'intambara kuko hagora ibintu bari ibintu bigora ingene bisigura kuko diplomatique no gusigura ibintu mugabo hariho rero rhetorique usanga abantu batacumva batagishaka kumva hanyuma rero na retour nantuze na retour sur le financement ni kuvuga ko qui m'intéresse entre la RDC et le Rwanda kuri Amerika ivuga ati actuellement j'ai umuntu qui m'intéresse ni Kisekedi Kagame n'abararindi nani acha kuzoshikirwa ikindi gihe kibare bazobakihada byenome mugabo niko ega nyapiro guerre froide nta ntambara do block ihari ngo communisme na capitalisme ubisi ibihugu cyane biteye imbere what matters is interest that's all kompfa they're not interested uyu munsi umuntu acayibaza nibazo vyinshi mbega uyu munsi nasoze ni giki Trump amaze no gucreate ibintu vyiwe mbe uyu munsi droit de l'homme yabaye iki aho ibihugu byahora bivuga biririmba ari byo vya mbere uyu munsi biriko birarenga amateko y'agateka kazi na muntu uravya amabombe Trump atera muri za Iran n'ahandi uyu munsi nibaza ko effectivement ukuntu isi iri kiragenda
turiko tugaruka nko kuri autant de l'empire romain. Azi na autant de l'empire romain urabona ubu les États-Unis ziguma zikubita umuntu wese yoduga ngo amusomvye ntuze ya amusomvye puissance. Tubandanije system Trump tuzogira igihe wa Amerika iba super power nkuko abishaka hanyuma duce badutwara nk'abaromani nta kindi turi mu gihe muriko murabitubwira ariko vyongeye ibiherutse murabona ko nkuko mwabitubwiye Tshisekedi ariko aratwara ariko vyongeye manda yiwe iriko iragenda mbega hamwe Tshisekedi vyoshika ntatogwe ubukurikira gukorana iyi politiki ya Tshisekedi na Amerika irashobora kubandanya canke niho Rwanda go kwizera ko go bandanya wiba Kongo ibyo ni ibintu umuntu adashobora guprevoya ataramenya qui sera là hanyuma ataramenya na byose les marges de manœuvre z'isi ntizigiye guhinduka mu myaka ine uvuga ngo Amerika ngo abantu bazoyova ngo overtaking ngo they overtake power from America icyo cyoco nibaza ko atari muri iyi misi muri myaka ine cyangwa itanu igize ikuriki abo ikibazo nibaza kuki uwo Tshisekedi kuki uwo Kagame batumva yuko Amerika bose bahenda ahubwo bakicara bakavuga bati reka tubane nkuko twaho kuki badashika kubera ngira Tshisekedi yase guhamahera Kagame yahora atanga ese birashoboka ati nta mahera gusa tubahereza kuri umutekano w'umusereko bwa Kongo bwana yuba ati nta mahera tuzobaha Kabila yahora baha urumva bacha bahindurira naguma bagira ngo Kabila bagirira nabo nyene bategeza nyene gukora kurya nyene nawe bajavuga ati nanjye sindabaha na Rosadi yakomeye bikaba ari bonzana tuvuge ko Tshisekedi yaciye mu ryahumye Kagame yasi ryahumye yaciye mu ryahumye ama link n'ama network hagati y'ibihugu hagati y'ababitwara n'ibiri standard ariko mu bintu vyemera mu bihugu vyemeye mu marobingi Rwanda vyavugwa ko rufise aba diplomate bakomeye cyane barabivuga mugabo nta muntu adasaza wewe uko wavutse wari kungana mu isanzo office imvi vuba cyane niko Imana yaturemye n'igihugu kirasaza n'aba kuri bihugu barasna none mwage mubona abantu bagenda tuwazi bakomakomeye cyane abwe uribuka mu buto bugura televiziyo akamanuka ku ntuze kuri televiziyo waba bari he hari n'abandi benshi bajyana no kwakarago nagone uragutwara none kutamuntu n'umwe azoba kuri iyi si imyaka amagana hari ikintu twese kiturindiriye nacyo gituma n'abandi bazi gituma umuntu yico wundi ndaje mbona ataco bimaze kuko n'ubundi azopfa hari ikintu twese kiturindiriye biyita urupfu iyo aba bantu biyumvira ko urupfu ruri harya buri gihe cyane baza ko boca batekana bakibandira mu mahoro nibaza ko rero ni biba twotegerezwe ku developer plus icyo dusangiye ku develop icyo tudasangiye rero icyo gituma mvuga nti je reste convaincu que ishirahamwe nka CPGL ryari ishirahamwe rikomeye cyangwa ibihugu ko ari bitatu kandi n'ukuri birabana gusoma uko tubana na Kenya kandi ibyo bihugu bitatu bibanye mu mahoro Burundi Rwanda na RDC cyotera imbere Burundi no Rwanda dufite abantu bake ngabo tukagira benshi bavye aho tuba turese free movement turese abantu abanyarwanda barundi bakaza barigira kwishakira ibintu muri Kongo kwirimira kudandaza abakongomani s'abantu hostile bugene twe ibihugu bibanye batera ingorane kongomani jembo mbora abantu bifika amahoro ngira cyo gituma no kuri tere badakunda kwavansa cyane bitinyira gupfa tukibanira mu mahoro twokunguka byinshi kurusa ibyo turiko turahomba nukuri je niko mvuga icyamwe nka CPGL mugashi mu CPGL ntishobora gukora abapeda batatu batumvikana nibandi kuraba rero ingene
ivyo bihugu bitatu byosubira nka vyoshira inyungu imbere gusumba ivyo bapfa ku neza y'abene gihugu bivyo bihugu. Biko biravuga ko igihugu ca Tanzania mu intambara ya Kongo naco nyene ubu gishobora kuba kirimwo cyo gishiramo ingufu nyinshi. Bega ku bwanyu mwebwe nk'umuhinga nk'umusesanguzi hari inyungu Tanzania yoba irondera mu gihugu ca Kongo? Ega nta muntu n'umwe adafite inyungu muri Kongo, nta n'umwe. Malawi, Zambia, Afrika y'Epfo, umuntu wese kw'isi arafise inyungu muri Kongo. Ubwa mbere n'abantu benshi, ubwa kabiri bafise ubutunzi, uranyumva. Ubwa gatatu ntibari organize, donc ibi vy'amaempo byo gutanga amakori, nta muntu n'umwe adafise inyungu hajya muri Kongo. Alors nkeswe rero Tanzania, uzi ko Tanganyika ibahuza, ngoba ko hari amato y'ibigandazwa vya Tanzania aja za Kalemi aja ngaha muri Tanganyika. Tanzania irafise inyungu kuri Kongo, Burundi burafise inyungu kuri Kongo, Rwanda burafise inyungu kuri Kongo. Mugabo ahubwo tuziharanira gute? Naho rero ntuzeye ubwo ntushaka kugira ingorane ko baziharanira mu gutera. Kwasi bandi bavuga ngo agakecuru gahishije ntikabura abashitsi. Oya agakecuru ahubwo ni umugabo adacunze ivyiwe ntabura bimurira. Turi mu gihugu cy'u Rwanda, Paul Kagame aharika kuvuga imbere y'ishengero, imbere y'abantu benshi ko Uburundi n'u Rwanda ari amahasa. Muravye imigenderanire imaze kuva 2015 imyaka 11 Uburundi n'u Rwanda bigenda bahindika imigenderanire, mbega vy'ukuri Uburundi n'u Rwanda ari amahasa? Amahasa no kuvuga iki? Amahasa n'abantu nange definition biologique, n'abantu bavukira rimwe bakaza bose swat ari abahungu bagaca amahasa ya vrai, hanyuma bakaza swat umwe ari umuhungu undi ari umukobwa bagaca amahasa ya faux. Sinzera ko turi vrai jimo cyane turi faux jimo. Gusa ni terme bagiye bakoresha mu bitabo byinshi, ariko kubana kw'ibihugu bikenewe so kuba amahasa. Oya, ibikenewe n'ubwubahane hagati y'ivyo bihugu. Kuna gihugu kibihasa n'ikintu bimaze gutandukana. Burundi yasa gute kuva kera uyihasa no kuvuga ni byavuga ngo turururimi rumwe tukumvikana. Mugabo ari ibintu abantu bagumye bashimikira ko mugabo badakunda kwibaza icari cyo au point de vue anthropologique mu byerekeye ibyo by'abantu icari cyo kubumva. Ururimi ni element ntoyi irimo, me hari ibindi bintu, hari imigenzo, imico n'imigenzo y'abantu mbega ni imwe, mbega ijambo ryo kurongora rivugwa kumwe, mbega gupfa bapfa kumwe, mbega baganduka kumwe, mbega ingoma zimeze gute ko twe turafise ingoma. Na bref sino kwinjira muri ivyo bintu. Jewe nibaza ko igikenewe muri bihugu bitatu na cyane bibiri by'intuzeya by'u Rwanda n'u Burundi nuko abantu bavuga n'ukuri. Chaque fois ubonye hariho imigenderanire y'igihugu n'ikindi fuwe abari mu mabesha. Niko ndabibona je nkavuga nti nitwabandanya gutya imyaka igahera n'iyindi kaza tuzava dusanga tutagikenera tutabigize mu maguru masha. Kwa umwana abantu bibereho uko abana bo bibereho uko nyene, mugabo ko hakiri iyo sense yukumva ko hariho imigenderanire ikomeye deep hagati yabo bene gihugu uko ari babiri, kuko nibaza ko ibyo bihugu ni bihugu bibanye ko abamahasa sico kikene sico sesa baza kiempo ni bihugu bibanyi byotegerejwe kubaha les principes de relation entre les pays. Ibihugu bibana gute? Ibihugu bibana genda gufitiye umwansi ndamuguha, uramumfitiye
uramuma sinzi ko abonye ejo bundi berutse kuba muri Burkina hari umuntu yagerageje kudeta muri Burkina acahungira muri Togo bacha mutanga Togo yaciye mutanga direct baro nyimba ivyo twebwa mu Burundi nyimba hariho abantuze nyimba dufise nk'abantu baba bashaka kugira kudeta Kagame bakabari ngaha itubatange imigenderanire yo bamiri nyimba hari abashaka kuyigira Burundi canke bayikoze u Rwanda rubatange imigenderanire cibamiri ko cyo nanjye kukwikeka kundi kumigira inabi ico gihe rero naho bamwe ni wacu uko ibihugu dufata uretse amahasa gusa naho byo babibi kuvukana ni kuvuka no kubahana mbega ivyo bintu bibiri birakwiye bitikwije bo bigenza gute kugira ngo vyikwize nuko mbona ibintu uravye abakuru b'igihugu babiri ya president Kagame aramaze kuvuga ko amaze guhura na president amaze gutelefona na president Ndayishimiye ya president Ndayishimiye aramaze kuvuga ko amaze guhura na Kagame bakaganira kubona abana bakuru b'igihugu bose uko bahuye baganira ariko bino bibazo ntibikemuke tuvuke ko hari umwe abesha bidakemuka no kwabubesha kuko yaba bavuga yaba tawubesha kandi urumva twebwe aha mu Burundi batubwe bati nabwiye naka ibi kuko conflict ahihagaze numvise naho ati ko abantu bagaragaje gukora kudeta 2015 byo bandungikira n'est-ce pas niko inkuru nziza Ndayishimiye yavuze umva ni chose simple yumvikaniye alors uwo nakavuga ati oya kubera bari mu minwa ya hasere biragoye hari na gukurikizwa yandi mategeko urumva hinjiyemwo wabanje muri ibihugu bibana umuntu akubwira na kangore kugenda gutaha kugira ngo imigenderanire ibe myiza niko ndabibona si jamais ariyo objet iyo ntuze iyo conflict kuko uretse aba banyarwanda n'abarundi mbona batukanira ku mbuga sinibaza ko hari ibintu byinshi bapfa nta byinshi mbona bapfa nk'aba baba ku mipaka bararongorana kuribuka mu minsi heze ngaha i Bujumbura abanyarwanda baba ari benshi baje kwirira gafi mukeke baje kuraba Tanganyika vice versa n'abarundi baragenda iyo kunwa za mitsingi abajayo zinwa iyo kugira rero intuze ya igico nibaza nkunda kuvuga se nyungukiki muri situation sindamenya rero yimba u Rwanda hari cyo gunguka ko rugumije abo bantu Burundi bwita abantu ze apukisha kwa kihari cyacoze bashobora kuba bakizi rero mpamvu bato baba bakizi abatanga nuko rebo turi mu gihe mu minsi heze yaba abarundi cyangwa abanyarwanda bamwe bagira ubwoba yuko hashobora kuba intambara y'Uburundi n'u Rwanda hagati y'Uburundi n'u Rwanda kubona Kagame ariko aragaruka avuga ati Uburundi n'u Rwanda tura amahasa tuvuge ko yatanguye gutahura akamaro k'amahoro Uburundi n'u Rwanda n'ubundi bagwanira muri Kongo intambara ni jyanye intambara ni jyanye uti Kagame agumago regeza kugwana na president Ndayishimiye muri Kongo hamwe vy'ukuri president Kagame biyavuze babikuye ku mutima birafite ico bigiye gufasha muri diplomasi ingene mbona igiri muzeya iyi conflict ya y'u Rwanda n'u Burundi byari ibintu vyoroshe cyane nibaza rero yuko ivyo ari vyo vyose igihe kizoshika aho izo leta zibiri zumvikana icyokorwa kugira ngo si ikibazo cy'umupaka gusa kugira ngo imitima ihure hahere ubwikemba
kuko hari urwikwekwe rwinshi hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Iyi nkavuga nti rero nimba yavuze ko vrai ou faux jumeau, ibyo byose ni etape nziza kumva ko turamahasa. Nkibaza nti rero yari inzira ni inzira no kuri sinko narutse kubikora, sinzi aho byaba bigeze au niveau diplomatique, sinzi ko bakibonana canke bagihura. Ahubwo numvise mu cyacu yakunze kubivuga, avuga ati abasirikare baravugana, ati nakavugana na naka nakari baba bariganya hana. Nibaza ko bitari ibibazo by'ingutu bigoye cyane byo gutora umuti hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Nukuvuga iki ni ibintu byoroshye, ebana wewe twubahane utware u Rwanda, nanjye ndeke ntware u Burundi, sibyo? Nta kindi ndabumva neza. U Rwanda ntirushaka ko u Burundi butwagwa neza. Nimba rudasubije abapucisi haba ari akagonongono, kuko umuntu yagerageje kude tuguma mwikeka ko nejo yoba ari washaka kugira. Nibaza ko ni amafondamento nta gihugu kinyegeje umupucisi ntikibaho. Oya, muca mushwana nabo bagerageje gukura, ni principe simple mezo. Ubwo ntubawe nuze yavyaraga hagati ya Ghana na Togo kure ya Dema byarabaye. Ghana hari kurinde gahaje perezida muri Ghana ashigikira abaje kugira ko muri Togo, urabona presidence iri hafi ya ntuze ya Ghana, baranabombarda ntuze ya Lopale, hama bacagira repli muri Ghana. Iya Dema cyugara umupaka myaka 15 yaraheze, yagiye kuyugurura Ghana ibagarukanye. Maki bagarukanye. Yego. Ho mu kirere byararengana nkoko. Oya urumva iyi mipaka y'ibihugu bibana nko kwavuze bibani bizagumera nk'amahasa yawe kuyugara yose, kuko abantu barazi utuntu baca, ega ni naturel. Hari abaca mu mazi, ajya amazi ya Ocean bakaza n'ubwato boga batambaye ngo bakidibukiriza Irome, kuko barakeneye gusuma ibintu byinshi Irome. N'abatogore nabo gutyo nyene, kuko abantu bitabaye ve bari aha kujya muri Ghana no ngaha muri Togo, hanyuma bararongoranye. Urumva rero nka sobukwe niyopfa ngo ntugende ku rubanza, arafite utunero bajya n'ubwo usanga ajya ku mipaka, nk'abajya babana ku mipaka nayo bazi ngene bagira utuntu ugasanga baragemurani ko ni naturel. Kubona mwabitubwiye tumadushe n'abasozera ikiganiro. Kagame twaratumuzi nk'umuntu yashikiza amajambo ye agomba kumvisha abanyarwanda ko bari hejuru bakomeye, abatuzi baratuzi, twebwe turakomeye, baragerageza. Ayo namo majambo akunda kuva muri President Kagame. Kubona atanguye kuvuga ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa, tuvuge ko akeneye kwiyegereza Burundi kugira ngo bushobore kumufasha gusaba ikigongo ya Amerika no kwiyegereza Tshisekedi. Oya, ega none mutima mwerana nuzi ko akora usanga yamukoreyemo. Cyamweranda ni nguvu igumikora mu bantu bose, nta numwe ashobora guhunga mutima mwerana. Cyamwerana gukora mwarankoramo nawe nyine usanga mutima mweranda ari karamukoreramo kugira ngo imibano y'amahoro mu karere. Tuwaduse n'abasozera. Uburundi n'u Rwanda, Kongo yose twaganiriye byinshi. Nakaya kajambo ko gukinga urugi, kuko muza akanyuma no bavuze ko ntazogaruka kandi ndamba n'abakene. Oya ntuze ya ni bimwe navuze, je navuze ijya nyuma nuko ibihugu cyane cyane twebwe bitatu, u Rwanda, u Burundi na ntuze na Kongo, n'umuryango wo mu biyaga binini byo muri Afrika. Ukuvuga iki, ntaho tuzopfa dushiranye kuko Imana yashatse ko tubana uko nyene. Umwe wese mu bashefu niyavyiyumvira uko azoha amahoro uwundi aha amahoro ubundi, kandi baza ko nukuri icyoroshe navuze ko atarumwa dakeneye Kongo, burya ari u Rwanda, u Burundi, iba Tanzania,
nivyo nohanura abaza gutera Kongo wo kunguka ibintu muri Kongo utiri urangwana nayo mugabo natwe urumva nakubwiye igitero rya ntambara si Afrika itera ya mashira hamwe akora ibi iya bikenewe mu butaka bwo muri ntuze bwo muri Kongo. Uravye ingene M23 intambara ija gusinywa n'u Rwanda kugira haza amahoro hamwe aya masezerano gira umukuru w'igihugu mwabo babiri hagati ya Tshisekedi na Kagame arengako tuvuge ko Amerika ishobora gukoresha strategy nk'izo yakoresheje kuri Maduro kuri Maduro ntiyoshikiye kuko interesi zimwe mugabo nabikubwa naravuga paza Amerika irazi ingene yikura ku muntu wese ayigaye kuko nyuma yarabahuje ntibakore ibyo yabasavye irazi gushishoza ikavuga uti wewe uruhara rwawe n'uwo nawe n'uruone niyamara kubona ufise responsibility muri bo zombari hagati ya Kagame na Tshisekedi umwarata yego ndabashimire cyane yakuba murakoze cyari iteka ridasanzwe murakoze cyane nuko reka ndabashimire simwayive muri mu murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko mbona mutura kwa rukundo kuri micro Jongere Juste Gari makamera mwita umusaza yaramba amahoro riharamba abahinga nk'aba baza baradukanuza batwereka ingene Afrika dukwiye kubumwe kugira ngo dushobore kwiganzura abazungu abarabu n'abashinwa n'abandi bose bagomba kuza muri rino soko kudutwara ivyacu ndabwira ati bye bye la vista la ushuro mushuro none